yandi majambo rero kubijanye no kugira ati ka kanyungu tuba twavuze ati reka za 30% tuzigabure ushobora kuca muri Bancobu nta kibazo. Rega Bancobu ikorana na BRB. Bancobu ni banke ya ni iri musi ya BRB nayo urumva ko ari we muvyeyi. Rero kuri distribution hategerezwa kuba coalition, nico gituma ubona dutanguranye twese. Rero umuntu ashobora kuba azoba yovuga ati reka nje gutora amafaranga muri BRB canke nje gutora amahera amafaranga muri Bancobu canke winumiye ubuyafise mu mufuko kuko ni wa mutahe. Ubaka Nation Group ku bikorwa byiza imaze gukora hano mu gihugu iwacu, ibikorwa by'iterambere no kuri uwo mugambi ukomeye igiye gutanguza, twumva ari umugambi ugiye kudushikana ku ntambwe nini kandi umugambi uri mu migambi y'igihugu, umugambi uzodufasha gushika ku ntego nk'uko leta y'u Burundi ibyifuza, ku ntego ya 40, ku ntego ya 60 igihugu cacu kigeze aho twifuza twese. Rero nka Bancobu uko vyama irafise ivyifasha mu iterambere ry'igihugu kandi nivyo yiyemeje. Nubu ni muri iyo ntumbero twagiye hamwe nirishira hamwe kugira ngo twubake igihugu cacu duciye kuri uwo mugambi. Rero abanyamitari nkuko yabivuze bazoza muri banki iwacu nk'umukiriya uwarewe wese, kuko nkuko mubizi banki yacu ni banki iri imbere y'izindi banki commercial. Gushika ubu dufise ikibanza ca mbere, turavye nkuko mwavyumvise tugomba gushikira umurundi uwariwe wese aje muri umugambi. Kuri ivyo rero murabizi ko Bancobu ifise amashirahamwe amashami ari mu gihugu cose. Umurundi rero uwariwe wese ashobora kudushikira bitamugoye, nico gituma nanone bahisemwo twebwe. Rero ntibizogora kuko twebwe ako kazi ko kwakira amafaranga nakazi tumenyereye, nta woshidikanya rero yuko amafaranga azoba dushikirije tuzoyashira ahadata, kandi n'aba bariko bararongora umugambi bashobora gukurikirana ku mwanya amahera yinjiye muri konte yabo biciye mu buhinga bwa none. Mbere turiko turaniga mu minsi iri imbere ingene twovyorosha gusumba duciye ku mugambi wacu wa inoti, kuko umugambi wa inoti umuntu wese ahari arashobora gushiramwo amahera atarinze no kuza kwishami rya Bancobu. Ibyo nivyo tugiye kwiga mugabo mu gutangura tuzotangura dukora uko twara dukora. Mu client agomba kuzana amafaranga muri bank, azana amafaranga muri bank, mugabo akazoza kuri umugambi aje agenda afashe n'icemezo yuko yinjiye nk'umunywanyi muri umugambi, kuko azosanga azozazanye urupapuro rwo kuba umunywanyi agende arusinye, twebwe natwe arudusigire kugira dushobore kurusikiriza irishira hamwe. Umukiriya azogenda atwaye icemeza nkuko vyahora yuko aduhaye amafaranga, hama natwe dusigarane icemeza ko uwo mukiriya yaduhaye amafaranga, twongere duhereze icemeza ko umukiriya yaduhaye amafaranga irishira hamwe biri kumwe n'ubwo rupapuro rwemeza ko abaye umunywanyi. Nuko rero nibaza tuzobitunganya. Ibindi nuko uko tuzogenda turatera imbere tuzoja turabimenyesha ko twahinyanyuye kijya na kiriya
kugira ngo nanone tworohereze abashaka kwinjira muri uwo mugambi. Sinzi ko abaturi kumwe hari icyo bokongera ko mugabo muri make nukuza muri banki nk'uje kuzana amafaranga ashika amafaranga muri konti nkuko yosha mu mafaranga muri konti yiwe nkuko yosha mu mafaranga muri konti agomba kugura ibyashaka kwa naka niko byahora. Igitandukanye nuko azogenda asinye urwo rupapuro rumugira umunywanyi. Vyose rero bizova mu maboko yacu nkuko tubizi nkuko ubaka nation nzenye group iri kiratwigisha ati burya nukugendera ku mwanya kuko ubundi tuzosanga abandi badusize nitwagenda twikwega. Nuko murakoze. Icyo twashaka kongera ko kucerekeye abashaka kubaza ikibazo cyane bashaka kumenya gushika kure ivyerekeye ayo mahera ukuntu bazoza barayarungika, hariho adresse mail bashobora kurungika ko muri Bancobu tugaca duheza tukabafasha, nayo ni service-clientele@bancobu.com canke bagatelefona kuri numero yacu itariha 161 canke bagaheza bagatelefona ku yindi numero yindi 22 20 65 69. Mwatubwiye izobire ingana gute, izofisi ibanza ingana gute? Urakoze. Hanyuma ikindi naco mwibaza yuko izotwara buryo bungana gute kugira abantu bumve mu gihe abantu bashaka guterera kugira bumve ko ico bagiye guterera cyo bakingana gute kugira ngo bashobore. Nasiguye neza ndavuga ko leta ico twebwe amasezerano yibanze twasinyiraniye yavuze ati turabahaye amezi 6 mugende murabe ivyigwa byari byarakoze mubihinyanyure mugende murabe uko byo ugenda kugira ibintu bije mu ngiro neza mwongere munegeranye uburyo. Urumva turi mu byigwa ntagerere ububaza ngo haza harimo amakiyosike kangaye kuko turiko turavyiga ubu. Rero inyuma y'amezi nk'atatu canke tubihejeje tuzongera tugirisha ikiganiro nk'iki tubabwire rero ati hazoba harimo amaduka nganuku rizokubakwa ku mafaranga nganuku. Rero dutahure twese ko tukiri mu vyigwa. Igikuru nuko isoko yaratanzwe kugira abarundi twese turyubake. Ubakaneje group canke Fablice Manirakiza yuguruye abarundi twese kugira twese tubigire mu ruhara. Iyi shusho ni yibanze. Iyi shusho niyo yemewe muri Conseil des Ministres. Muga muri contrat twasinyiraniye na leta iravuga ati aho mubona mwohinyanyura nk'abantu mubishoboye twabonye mubishoboye you are more than welcome to modify. Muga jewe nk'umuntu abizi antukaraba tuzoba Burundi buzaba bubaye Dubai. Thank you. Mwajeje gutanguza Kigega One Africa mwavuze imigambi izorangurwa myinshi itandukanye. Mwavuze umugambi wa mbere wo kubaka isoko muri Bujumbura, nihaye ikiringo kengana gute cyo kwegeranya uburyo bwo gutanga umugambi wa mbere? Urakoze. Nababwiye ko mu kiringo mu gushiramo amafaranga muri uwo mugambi muri icyo kigega nta limite y'umwanya uhari. Ndabibutse ko wewe uyashizemwe muri uku kwa mbere uca utangura kunguka inyuma y'ukwezi kwa mbere, kuko nababwiye ko Banque Centrale y'igihugu izoca itangura kungurira abantu. Se rero uwo ari we wese afise intere yo gushiramo amahera yiwe kare. Now umugambi w'isoko nkuru rya Bujumbura turategekanya ko bishobora kuzodutwara amezi 3, 4, 5 turiko turabyiga kugira bitangure gukogwa. Urumva ko tukiri muri ivyo vyigwa. Jewe nk'uwari we wese yovuga uko abyumva, ndibaza yuko bivanya na experience dufise cyangwa uko tuvyifuza uwo mugambi utozomara imyaka irenga 5 tarahera mu kubaka, kuko murazi twivye ntidushaka migambi zugasanga iri kiragenda buke. Twe dushaka ibintu binyaruka kugira dutangure kunguka, kugira ishusho y'u Burundi itangure kugira. Rero suppose nk'amezi 6 turiko turavyiga cyushira ko nk'imyaka 3 canke 5
yo kubyubaka hanyuma tukaba dutanguye urugendo rw'iterambere. habuze isoko ya Bujumbura haracabonekana umucafu utagikungana ntabwo coba ikibazo iki cihutirwa hubaka nation none urumva rero abajournaliste muje gukora ibikorwa bya Hubaka Nation Group ni murindire sivyo nimba hariho ibicafu bizokugwa none two kubaka mu bicafu rega je mbashaka abantu tuba straight forward hariko harapangwa ikogwa ry'ibikogwa igikorwa cya mbere kizoba icyo gukuraho iyo micafu igikorwa cya kabiri kizoba icyo kwiga burya butaka nimba hagira hubakwe nivo 30 mbega ubutaka bukomeye gute ku buryo buzikorera iyo nivo izomara imyaka n'imyaka mwibuke turiko turinjira mu kazoza ko dushaka ko n'amatreni canke indarayi nimba ariko babivuga ica mu nda y'isi bisigurika ati nimba turiko turagira etide diso dutegerezwa kugira etide diso ituma iyo nyubako itaba ahantu hazoca amatreni turashaka ko uburundi tubuhindura kandi ubishidikanya ko arabavuga Fablice ntavyo yoshobora muraca mubampera karibu muri miriwari muri Kamensi Burundi village ati ngurabe ivyo abana b'abarundi bashoboye gukora project CSB village project Fab Homes ntiyubatswe n'umuzungu nta n'ivyumviro by'umuzungu byajemo byubatswe n'abarundi bajya mwama mubona umenga ni nabayede ngo umenga ni bato bajya nibo bahinga dufise nico gituma indoto yanje ni yuko ikigega kijibamwe abarundi bose n'abazokora kijya gikorwa je mu visionnaire nzigora mvuga ati genda muri Amerika murabuko bubaka genda muri Australia murabuko bimeze hanyuma tuzane ivyo nyene dukora amatrena cabunda yisi investment fund na ubakanisha haba ku mugambi kumbure no kuyindi migambi iyo bikurikira ikindi kibazo mwatweretse ukuntu ibyo bw'abanyabitaye bizobakiriwe aho twabonye ko banke CRDB ishobora gurepresenta inyungu z'umunyabitahe jewe nk'umwenegihugu umenga mbega ari banki biroroshe atari umuntu canke ari umwe mu banyamitahe biroroshe ko barepresenta neza inyungu z'umunyamitahe kuri icyo no kubaza burya muri CRDB nta konti ufise mbega biroroshe ko amahera yawe akingiwe neza urayize rero kujya nababwira ntiturondera imitego hariho banke yemewe n'amategeko mbega urazi ko banke yemerwa muri BRB banki itanguye gukora ihomba ubwo nyene BRB iciye hagarika hari aba trustee canke aba fiduciaire I think mu gifrance canke abanyamitahe jewe nk'umupromoteri mwibuke nije ndi hejuru jewe Fablice kandi sindiyo nka Fablice nishira hamwe shinga riba ririmo jewe perhaps n'abantu nizeye n'abantu dusangiye vision muri ico gihe niyo umutrustee biba bikenewe ko tumuhindura canka hindurwa twe turashobora kubipropoza tukabipropoza BRB tukabipropoza ya cabinet juridique tukabipropoza wa mu external audit wanashaka bakabaho na press conference y'abanyamitahe bakagira icyo bita petition ni mu gihe tuba tuvuga ati turagize form online turahamagariye abanyamitahe bose batoreye ego canke oya muri ico gihe batoye ego ubona ati yangingo yemewe batoye oya ubona ati yangingo yaswe urumva ko hariho guhagacira abanyamitahe mu nzira zose rero nkavuga ati gushiraho CRDB canke niyo yoba Bancobu canke banki yari yo yose urumva ko ibiganiro bari CRDB ni kuneza y'abene gihugu cane cane institution zigukingira inyungu z'amafaranga y'abantu wabajije itandukaniro riri hagati ya One Africa Investment Fund na Hubaka Nation Group
icya mbere cyo ayo mashyirahamwe yose cyangwa ibyo byiyumviro byose byashinzwe cyangwa biriko birashingwa n'umuntu umwe yitwa Fablice Manirakiza. Bisigurika ati isano rya mbere ni uko uwo ari we wese ndiko ndamusangiza ibyiyumviro ngaha. Rero abashyiramo imitahe cyangwa abitaba ibikorwa byacu nabo bari konvenke bakavuga ati ujya muntu arashoboye cyangwa arafite credibility. Nkuko nobwira uwo ari we wese yibaza ko jewe ata credibility ndamufitiye robwira ati cya wigumira hanze. Mugabe ejo ugasanga twitereye imbere ntuzoze kuturaba. Rero ikindi naco novuga tukivuga kuri ico navuze umugambi witwa ikigega cha One Africa Investment Fund. Hanyuma Ubaka Nation Group nishira hamwe riri muri cadre ya EPC, Engineering Property Engineering Construction and Development and Construction sorry. Muri iyo nzira Ubaka Nation Group niyo yahawe amahigwe yo kurondera abafinance umugambi no kubaka uwo mugambi. Rero Ubaka Nation Group izoza gusaba isoko mugurumva ntikirisabye kuko uwo mugambi ni wajyo. Uwo mugambi ni wajyo ngira urumva rero ko ari amahigwe kuri Ubaka Nation Group. Mugabo wibuke Ubaka Nation Group si ya Fablice wenyene ni ya twese wowe wese afise ivyiyumviro vy'iterambere bikomeye. You are more than welcome to come and cooperate with us. Icyo mwagira mushikirize kuri ze mpungenge mwarimu shikirije ndafise icyo nogaruka ko yari yagisiguye uko ayo mahera azokwegeranywa. Yari yavuze yuko ukwezi ku kwezi ayo mahera acatwara muri BRB ikacita isohora ama certificat de trésor ayo ma certificat de trésor umunywanyi wese akacaronka yihuye n'umutahe wiwe. Muri icyo gihe certificat de trésor uko bimeze ni nka ubutunzi wowe ufise ushobora no kugurisha mu gihe uvuga uti jewe muri aka kanya aya mahera ndayakeneye, urashaka kugurisha iyo certificat ku muntu asanzwe canke no kuri banki. Rero nta mpungenge umuntu yogira ko mu gihe amafaranga yiwe bashobora kuca bamuha certificat de trésor bihuye akayigumana mu bubiko bwiwe, ni nkuko ya mahera yiwe yoba yafise mu minwe, kuko iyo certificat umwanya wari we wose arashobora kuyigurisha bakamusubiza amahera yiwe, uyiguze nawe akasubira kuba mu kibanza cy'uwo munywanyi. Murakoze, nicyo nagomba kugaruka. Mwabuze ibigambi byinshi muri Ubaka Nation n'ishyirahamwe hama hariho ikigega cya One Africa. Bega mu migambi myinshi harimo ya agriculture ishobora kurangwa na Ubaka Nation. Agomba kubaza hamwe ho bari ishyirahamwe riri hanze ishami ryemvise muri agriculture élevage rikaba rikeneye umutahe atekana mbere muri One Africa bashobora kumutaha. Hama ikindi naco mwavuze ingene Ubaka Nation yasavye imaze gusaba umutahe wo kubaka Buja City ingene hageze ko basubiza inyungu ngene genda iragenda lesa 40% 30% mushobora kutusubiramo neza ingene ndashaka ndababwire kuri iki cyandiko hana hamwe mubona Ubaka Nation Group ntimwitiranye fund manager na Ubaka Nation Group. Fund manager yitwa African Dream Assets. Ibibazo byose muriko murabaza muriko muritiranya Ubaka Nation Group na African Dream Assets. African Dream Assets ni ishyirahamwe rigizwe n'abahinga na bya bice 30 kujana bijya muri fund manager bigaruka muri African Dream Assets. Ico Ubaka izokora ngaha nicyo kuvuga ati nimba iryo soko rizokubakwa ku miliyaridi 500, muri izo miliyaridi 500 harimwe kanyungu ka Ubaka Nation Group. Ni nkuko nobwira uwo ari wese ati ndakubakira inzu muri devinza kuguha barimo akanyungu kanje. Rero muri iyo nzira aba ba fund manager nibo baniga umugambi ushobora gufinanswa. Bisigurika ati ishyirahamwe ryose niyo ryoba
ishyirahamwe ry'abashinwa rivuga ati turaje gusaba miliyaridi cyangwa miliyoni 100 z'amadolari muri One Africa Investment Fund, abiga uwo mugambi bitura aba fund manager. Iri ishyirahamwe rya African Dreams Assets niryo bitura mu gusaba amafaranga. Aba bahinga nabo bari ngaha bajejwe kwiga uwo mugambi ko uri profitable, wikwije, hanyuma bakaca bagenda bakaja kuri za nzego, baca bagenda ngaha bakabaza wa mu trust ati abashinwa twarabigiye iyi project ukuntu aya mafaranga bazoyungukira, mbega tuyabahe? Umutrust akacaraba ku nyungu z'abanyamitahe bose bari muri icyo kigega, abonye ari sawa akabyemeza, hakaca haza ya conseil juridique, ibonye ari sawa ikabyemeza, hakaca haza ya audit externe, ibonye ari sawa ikabyemeza, hanyuma babandi ngaha bagasubira no kuba wa mupromoter bakaraba. Urumva umupromoter ategerezwa kuraba ko ibintu byose bimeze neza, kuko anashaka hejuru y'aba bose uhagarariye inyungu z'abanyamitahe kurusha ni wa mupromoter. Bisigurika ati rero aba bose bashize ku mukono ko byashira hamwe rigera cya kigega ritanga amafaranga, igisigaye baca bavuga ati turaguhaye droit yo kuja non objection na form cyangwa droit yo kujya gutora amafaranga uwo mugambo finanswe. Iyo rero finanshijwe naho nababwiye nimba wafinanshijwe ku miliyaridi 100, bisigurika ko imiliyaridi 100 zawe finanshije zirepresenting ibice 100%. Imiliyaridi suppose wungutse imiliyaridi 100 birepresenting ibice 100%. Mu yandi majambo byose bica bingana na kombye ibice 200%. Rero ibi mukugabugwa aha muri fund manager muri African Dream Asset haja ibice 30% ku nyungu si kumutahe. Bisigurika ati irishira hamwe ni entere yaryo yo kurondera ibyunguka, kuko ari umugambi utunguka naryo ntigemera kuko ntawe riza kungukira. Wereho ni wazana ibitunguka ntibizokwemerwa. Hanyuma umutahe rero ungana n'ibice ku 100% ushirako n'ibice 40%, bigatotaliza ibice 140% bica bisubira mu kigega. Bisigurika ati wa mutahe wawe urakuze, uravyibushe. Ya titre de trésorerie wahawe na BRD, ubu mutahe nimba wahora representinga kufi kwari satu wa mire, ubu bigiye kuri sase nka mire. Ushobora kubudandaza uko ari we wese ku mafaranga ari hejuru. Hanyuma mumba vino haca hongera akazi ibice 30%. Rero bica bitangwa ko byogabugwa ku banyamitahe. Ni hamwe navuga ati tuca dutanga amezi 2 ati umugambi twakoze uyu warungutse amafaranga nganuku, umutahe w'umwe wariyongereka ibice 10%. Nimba rero ibyo bice 10% byawe ubishaka ufise amezi 2 yo kuza kubitora. Utabishatse naho bizoca bijya kuri representation y'umutahe wawe kugira wa mutahe wawe uri mu kigega ukure. Murakoze cyane. De regulation abo twafashanije kugira badufashe kugira iyi structure iri mu mategeko, kugira nawe shobore gushikiriza uko twabikoze cyangwa yoshikiriza kijambo. Ni Madame Aline Ndayisenga, nkaba naje nserukira urwego rw'igihugu rujeje kugenzura isoko y'imitahe mu Burundi, Autorité de régulation du marché des capitaux du Burundi mu Gifaransa. Ubwo n'urwego rwashinzwe mu mwaka wa 2023 kugira rugenzure ingene isoko y'imitahe yokora mu gihugu cy'u Burundi hisunzwe amategeko. Iki kigega kiko kirashingwa twarafashije cyane muri accompagnement et orientation. Tukaba twifuza ko kiba ikigega gikora cisunze amategeko agenga igihugu cy'u Burundi, kandi kigakora ari kigega cisunga amategeko yashinzwe n'ubwo rwego rujeje kugenzura ingene isoko y'imitahe ikora. Majambo make ubwo rwego rw'igihugu
nibwo rutanga ama agrema ku bantu bose bifuza gukorera ku isoko y'imitahe kandi rukongera ugakurikirana ingene abo bantu bakora ku isoko y'imitahe bariko bakora bisunze amategeko. Murakoze. Kuko ntabuye riri mu mutwe twagize ivyigwa vyinshi, twagize icigwa c'ingene irya urujya rugomero rwitwa Renaissance rwo muri Ethiopia rwubatswe. Murazi ko Ethiopia iri mu matati na Egypt bapfa uruzi Nile, rero bakasaba financement muri Banki Mondiale bakanga, bakaja muri FM bakabagira, hanyuma baravuga bati none ubuze inasenga ari isenga. Niki kintu cyonyene cyatumye ubwo rugomero bashobora kugubaka. Ubure n'urugomero rukomeye umunyagihugu wese wo muri Ethiopia ashobora kuvuga ati hajya ndafisemwo ukuboko rujya ni gwanje. Rero iki kigega ni kigega abarundi bo kwizera cyane, kuko nimba hari urwego rujejwe gukingira, nimba hari inzego zijeje gukingira ibigega bene ibi, abambere naba yabarimwo ibintu bidatomoye ntibari kwemera kudukurikirana kutuha orientation. Abakabiri naho muri BRB twarakoranye ibintu bikomeye cyane, twarabiteguye, ni nyandiko zirahari zimeze neza ziratomoye. Ico no vuga no hamagarira abarundi nkuko umukoresha yabivuze, dukure ibidutandukanya byose, bwabo ubwoko, yaba imigambwe, yaba madini cyangwa ikindi kintu cyose cyotandukanya abarundi, duterera imbere hamwe, twigire mu munyenga uri wakunda kubivuga, tutangure guhembwa, tuba diaspora. Murakoze cyane, Imana bahezagira. Urakoze. Mpere kuri ico cyanyuma, ikintu kijanye n'umugambi w'isoko rya Bujumbura uko kizokogwa, mwibuke nasiguye ko kijya kibanza si cyabubaka ni cya leta. Bisigurika ati leta biciye mu bushikiranganje bw'inyubako niyigira ico bita surveillance, kuko at the end inyuma ya myaka izoba yaduhaye alize bizosubira mu maboko ya leta. Urumva ntidukora twiyevalua, no, twebwe turabubatse. Ikindi cya kabiri, ubaka Nation Group igiye gusaba amahera one investment fund. One investment fund ntigizwe na Fablice, ntigizwe na ubaka Nation Group, nababwiye igizwe n'abahinga ku rwego ruzwi. Bisigurika ati ubaka Nation Group kujya gusaba amafaranga nuko iba yateguye ivyo vyose, ayo ma risk criteria yose. Nababwiye ukuntu ubaka Nation Group izo kwifashije abarundi bene wacu bashoboye bari muri diaspora n'abazungu, kujya twovuga abahinga babishoboye, kugira dushobore kuba dufise ama criteria yo kubaka ikintu no mu myaka 50 wanashaka kizoba kitarava kuri value, kizoba kigiri kuri novuga ate ku rwego international. Ico rero wari wese asubiza umutima mu ndani yibaze ngo bakirikira tamba yirorera, no, twe turabubatsi gusa, nayo ubundi zindi nzego zose zirahari. Ikindi kibazo cyane mwabajije ku kintu kijanye n'uruhererekane rw'imitahe, umuntu arashobora kuriha umutahe umuntu no munsi, hanyuma advantage ya mbere yo kuriha umutahe kare no kugira atangure kunguka kuri ya matitre de trésorerie, kuri ya nyungu todo interizotangwa na BRB. Mugabo suppose inyuma y'amezi 2 aragarutse, afise uburenganzira bwo kuriha uwundi mutahe. Naho kubijanye niyo acte d'engagement iya mbere aba yasinye arisha uwundi mutahe, nuko ziza kuba zibiri, kuko urumva na nimero yarihiyeko ni zibiri. Muga twebwe muri systeme tuzoca turaba kuri abo bantu baba bagiye barayatanga mu installment ukuntu tubagirira umutahe umwe. Ivyo rero na Bancobu kirana bidufasha ko yo yiri kiraraba ukuntu ishiraho systeme, ukuntu wewe ukugendura riha umutahe wa ugendura kura ukaba ufise acte d'engagement imwe, kuko aha twababwiye ni mu ntango izo dufise ni novuga ati na ma hard copy, mugabo we are developing a software. Rega ni kimwe nababwira, iyi mitahe mugura hagire ko mugishira kuri bourse, urumva ibe traded no muri America hose,
urumva rero ko bitegerezwa kujya kuri niveau international nayo ubundi ivyo vyo ni technical aspect. Bancobu birafise icyo bivuga ko kugira ngo ayo market d'engagement namwe ashobore gusanga binya. Icyo nababwiye cyo nuko Bancobu tugiye gukorana neza kuko inyuma umunyamitaragira umutahe hanyuma nimba yawurihiye muri Bancobu agatwara ya fomu yiwe yayisinye hariho relation ikomeye cyane kuko nuno munsi niyo wohera ubunyene tuko turavuga ukinjira muri Bancobu ukavuga ati shaka kugura umutahe muri One Africa Investment Fund ntibazogufata nk'umusazi kubera ni project turi kumwe. Mu yandi majambo rero ni novuga ati Bancobu yahagurutse kugira ize gufasha abanyamitahe biborohere. One Africa Investment Fund kugira umurundi wese ashoboka amenye iyo nkuru nziza kubera tuganira n'abarundi bamwe bari hanze icyo kintu mukoze nibaza ko ari ikintu benshi bari bifuza hari uri muri Nouvelle Zelande yambwiye ati jewe amwe bovuga duterere na $1,000 Burundi twogurira indege rero urumva bikozwe mu buryo bizozana inyungu iyi ngufu mugiye gukoresha diaspora ndundi n'abarundi bari mu Burundi babimenye umuntu wese amenye iyo nkuru nizana ingufu za mbere ni wewe yogiye kudufasha nimba ko umukiriya wa mbere umunsi muri iyo nzira rero icyambere cyo cyari kugira iyi press conference ngaha mushobore gushikana inkuru hose. That's number 1. Number 2 turategekanya kugira amaturo international international tour yo kubandanya dusigurira bose mugabo n'ama media press conference cyangwa kuna kuri mugabo ni igituma narimbuza ati ni wewe nimbi inkuru ukaba wumva ari nziza nimbi inkuru ukaba wumva ari nkoramutima twese tuba abambasaderi babye none wowe uzoba ufise bibi wawe nimba ufise desamire ureke kumugurira nawe ashiremo izina nawe ntushaka kugira azoza arahembwa rero nkavuga ati twese hubwo tuba intango yo kugira ambassadorship y'iki gikogwa kuko nabasiguriye muri vision yanje ni yuko inyuma y'imyaka runaka abarundi twese twagiyemo twonabwira ndetse n'abakava amahanga ati okay namwe murashobora gushiramo umutahe ko mwibuka ikintu gitwara isi n'igiki n'amafaranga ko wongera kuri kuronka mbega umuntu ayo matode y'intere ayaronka mu bikorwa cyangwa yaronka ku kwezi niyo amarato bariko barakora icya kabiri abo bantu bose ko mukorana na Bancobu mbega Bancobu nayo ukabona ko ibandanye ishigikira ibikorwa bya bene igihugu ngene kumenya abo bantu bose inyungu zabo bazozitorera muri Bancobu nyene na cyane ko Bancobu yemeye kubafasha muri kino gihugu kidasanzwe. Urakoze cyane mbongwiza inyungu icyambere cyo twabasiguriye ikintu cyitwa titre de trésorerie. Iyo titre n'urupapuro ubwo rupapuro uzoronka ruba ruriko izina ryawe rukabaka agaciro k'imitahe yawe muri ico gihe uko ikigega umutahe uduga niko gwa rupapuro ufise ruduza umutahe. Mu yandi majambo rero kubijanye no kugira ati kakanyungu tuba twavuze ati reka za 30% tuzigabure ushobora kuca muri Bancobu nta kibazo. Erega Bancobu ikorana na BRB. Bancobu ni banke ya ni iri musi ya BRB nayo urumva ko ari we muvyeyi. Rero kuri distribution hategerezwa kuba coalition nico gituma ubona dutanguranye twese. Rero umuntu ashobora kuba zoba yovuga ati reka nje gutora amafaranga muri BRB canke nje gutora amahera amafaranga muri Bancobu canke winumiye ubuyafise mu mufuko kuko ni wa mutahe. Naco kubijanye n'inyungu ni muryoherwe cyane kuko bugiye gutagura kunguka kuri byinshi. Mbe mwatahuye ukuntu abantu bagiye kunguberebe tuca tuvuga ati ya mafaranga ya place atangure kubyara intere kuri benenye n'imigambi. Nasiguye ati nimba umugambi w'isoko rya Bujumbura bizodufata amezi 4 yo kuvyiga neza imbere yuko tubishiramwe amafaranga avuye mu kigega. Amafaranga azoba ari muri kigega buri kwezi kumwe tuzoza ni mu ya place abaravyara inyungu kuri banyeneyo. Ikibazo kimwe
madokima asabwa uwo mutahe n'ayahe. Ikindi cya kabiri baravuga ko ngaha ku isi atari iwacu. Ejo umuvyeyi niyo yaplasa umutahe wiwe muri uwo mugambi akitaba Imana, eske abana biwe cyangwa umugore cyangwa azoba afise droit kuri iyo investissement yakitse? Urakoze cyane. Rega ni nkuko twovuga ati titre yawe y'inzu ni wewe uba wanditseko, none upfuye iyo titre baca bayitabuka. Bisigurika ati rero uruhererekane rw'imiryango twese turazi ko ruba rumeze. En plus hejuru y'ivyo na wewe nk'urinza byiyumvira uko ufise uburenganzira bwo kuza muri fund management canke niyo hoba muri BRB canke muri Bancobu ukavuga ati shaka umutahe wanje ngira ico bita will testament, ukazuga sinyira testament ati mu gihe mpuye n'ingorane nkapfa ubuza zegukira imitahe yanje n'uyu. Ku bibazo mwariko murabaza rero kubijanye na nivyo bya procedure reka Bancobu again bidufashemo. Cavutse kijanye n'umwanya amahera azoba ari mu mino ya BRB ingene umunywanyi amahera mushikira uko yari yabivuze. Titre ni titre y'umuntu, hanyuma intérêt bank BRB izitanga ku mwaka kandi ziza kuri konti mu gihe umunywanyi afise konti ziza kuri konti twugururije ko iyo titre. Hanyuma uwo munywanyi afise konti muri Bancobu amahera azoyatora kuri konti yo muri Bancobu canke ahazoba afise konti hose, kuko amahera ashitse muri Bancobu ahanditse ko nyeneyo akaca ayashikira ku kiringo c'umwaka ku mwaka niko bigenda. Sinzi ko hari ikindi kibazo bari babajije kijanye n'ingene twebwe twokorohereza umunywanyi azoba ashaka kugura uwo mutahe. Nivyo mu byo kujya nayo nabivuze, twe tuzogomba dukora nk'ibanki yakira ikagurana amafaranga kujya bisanzwe. Uwo muntu azobaje arondera ubufasha muri Bancobu tuzomwakira nk'umunywanyi twakira mu minsi yose y'akazi, kuko nibyo dushinzwe. Ico nari navuze kare turiko turakorana nuko kugira dushikire umurundi wese ahari hose turiko turimbira ingene twokoresha na inoti, kugira ngo umuntu ntibe ngombwa ngo arinde kuza gushika kwishira hamwe kuri agence yacu donc aho tuzifise mu gihugu. Turabashimiye gose rero, Imana ibahezagire. Thank you.